yes mwabyumvise tugeze igihe cy'isaha Tunaingia na rap. 3 ningahe igihe 32 ko vyama ariko kandi nyene yumva ça chauffe yes ça chauffe nyine ko imeze ivyuma n'ibisezerana ariko kandi umwanya muto dusigaranye ding delisa tabwiye ko tuza kwa amakuru ya twabateguriye akaba twabwiye dufite umutumire adasanzwe no musana sondi ni kiki tu yes tubimeze gute rero dinye duce kwandi duce kwa dryce TikTokers mwiza cyane akaba ari n'umutweni wanje sinzi ko ari mu buryo bw'impemu canke bw'umubiri havyonzi nawe nyene afite isabukuru y'amavuko no munsi we wakwije imyaka 25 we sinzi yo yakwije Dryce yakwije imyaka 22 ivyo sinovyemera muto cyane gose nawe ivyo sinovyemera kubera naziye foto en fait uravye ifoto ziwe ukibaza ko ari umuntu afite n'imibiri buri nka 30 canke 35 yeah bo ya uretse yuko ubuzima bwiza burabaho Dryce urabizi cyane abantu barakora muza musanze muza mutandukanye bahora na rubambo kavuga urumva rero imyaka bon Jesse ntena konti imyaka n'ibiharuro ikintu nshaka kuvuga ni kikuru no mu TikTokers umwana kabisubona yuko kandi akunda guchallenginga cyane akora no kuvuga ibintu byinshi akora no kugira inama batari bake urevye kuri TikTok yiwe arafise abantu bashika ibihumbi 7 n'amajana 5 mu gucana gitandatu c'est beaucoup kuri TikTok c'est beaucoup ma video yemesho usanga ari muri 4000 2500 haronka video yasize kuno munsi ya anniversaire yiwe ubona ka video kabisa yarose abantu benshi bayikurikirana cyane gose ni no nyuko mumenya kandi inyuma yuko hariho inkuru maze iminsi isika ngamusagaca ca Bujumbura no muri rusange mu gihugu cyacu Burundi inkuru ya Dinamo barayumvise ntibazwigarukako twababwiye ko bazoyigarukako muri Bingo Sport canke muri Atoko Sport ku mugoroba sahimwe baraza kwigarukako hariho n'ababidusabye muri bingo muri Star System twababwiye yuko muri Star System tuvuga umuziki gusa twinjira muri Atoko Sport twinjira muri Bingo Sport murazagura muri Bingo Sport cyangwa muri Atoko Sport c'est bon murazagura ibintu cyo bigenda cyo dushaka kuvuga ni kuno migeme nyuma kuri agaragaje no nyakabaro kiwe kuri Dinamo ariko kandi byahoranye nuko afite isabukuru y'amavuko tariki 13 z'ukwezi kwa gatatu entre mwese mwavukiye mu bihe byiza ko murabigeme mwanavukiye mu kwezi kwiza byiza cyane reka n'abantu bose bavuga iteke tubabwira ati happy birthday imana kandi ishikari kubagira neza nk'amahera mu nk'umugisha mu nk'amagara mu everything ikintu nashatse ko tuvuga kuri kino kintu nashatse ko tuvugana ko dinye uno mwigeme hari amajambo yavuze yagerageje gushira biography we ahagaragara nubwo atari yose anavuga kamwe yagerageje avuga ati jewe nakuze ntagira papa byonse nimumbone nkuze nsa neza nakuze ntagira papa kandi hari igihe kenshi bitusha ku mutima wanje of course hari igihe bitusha ku mutima wanje ugasanga ndashoye no kumara même 2 jours ndi mu nzu 2 jours ndi mu nzu imisi ibiri kandi mu nzu niyugaranye ntavuga mbabaye ariko kandi yumva nyene atari urumva yavuze amajambo ubona ko abandi iyo hagize ama anniversaire abari ukuja gutamba kuvyina nkawe deje wamaze kunki igikombe ikintu za camata kama kawaii wamaze no kurya pizza mugabo we ngaha ino video ya partage yagerageje kugaruka inyuma ku buzima bwe aravuga ati nakuze ntagira papa ndibuka no kuja ku ishure abandi bana papa baba baje kubatora naraba jalouse cyane ati mugabo non pas d'une façon négative non pas d'une façon négative tariko naba numva mvuze pourquoi pas moi kweri kinanje papa atashobora kuza kuntora rero nyene mu mutima bitagenda bien ati na mbere harageze n'igihe ati mbe wanashaka nabivuga ati n'ubu unyu butuvugana ndose umugenzi w'umukobwa akambira katagira papa directement cyo abagenzi tubone nka sister ahubwo uravyumva atwaca mbera umugenzi mpanze nuko uyu mu TikTokeze rero Dryce wabonye amafoto yashize hanze y'amafoto arakaze amafoto ari ku mwanya ari ku mwanya va mu mwana arazi gucanga mushimbuga kabisa kandi arazi icari cyo social media arazikoresha kandi neza akamenya n'amafoto akiye kuja kuri social media exactly n'igihe cyayo sinzi ko wabonye hari umugenzi andukiye akalinki kuri ariko abantu sabo nabonye babinjira ukuntu kuko entertaininga n'ibintu bimeze uko ushaka kuvuga ibicanke biriya ariko kandi sivyo bigaragaza icuri bon naka video
yari aragira shisha kajya gatoya ngo kandi ngo abavyeyi biyo ngo biteguriye kwakira inkwano pourquoi pas bamuponda je namanana bivuze ahubwo abantu nk'abo bakobwa menshi nare babwiye na last time mwarabibonye abavuze amajambo menshi kuri Mona sinzi nabandi babonye amapropose yabo ngo kavuga babo ngwerenge amahera bazomukwa wewe uraza ko entertainment wewe wicaye aho bibaza ko hari n'uzokwiyumvira entertainment iratandukanye cyane gose n'ubuzima busanzwe bw'umuntu na personal life iratandukanye gose nico shaka ko tubwiye abantu ko atwumvira nabibonye bagize ico bavuga ko kuri Facebook bapozinze kajya kabidek la mwashisha mugabo kandi revye ari umunuko kunywa kajya gashisha gatoya n'impano yakaratanga ntibisa vraiment n'ibintu biri totalement ni bya bindi Pascalinda yagarutse kwejo aravuga ati jewe ubuzima busanzwe mu nzi nk'umuntu mwiza akunda abana kumbona rero jewe narakinye ari je nataye umwana ni nkina nkebura bibaho icigwa jewe nakinye kugira ngo mwebwe bibaho icigwa kuvuga ngo nibwo buzima mbayemwo murabizi ko je normally ndakunda abana mubonye rero nakinye hariho abataye abana mumenye ko bibaho icigwa wewe wiyumvira guta umwana wumve yuko hariho ingaruka mbi rero iyo ubonye umuntu apostinze nk'ikintu canke akinye ikintu canke abaye mu bundi buzima kuri social media manza wibuke ati mbega mu buzima busanzwe ninde ameze gute bimwe shani Queen yagaruka akavuga yicaye ku iyo ntebe nyene nakababara kenshi akavuga ati abantu bakubakwa bakatubwira amazina babaje ataryoshe ese baribuka ko turabavyeyi b'abantu jewe ndi mama w'abana jewe ndashobora kuba mukanaka donc ni batandukanye jewe ndi kuri stage na jewe ndi mama kanaka so ubuzima bwa social media ari abantu bawufatirako ugasanga bariko barabujajingira ko abantu alors que bitari bikwiye nibazero abantu ro batumvize canke abantu bakunda bakurikirana ama social media canke entertainment nibaze barafatira mu menshi canke baze barafatira umuntu kujya postinze bacu bavuga ngo nibwo buzima ngo niyo personal life yiwe anyway nuko rero tumwifurize isabukunzi y'amavuka naho se undi ni Dryce isabukunzi y'amavuka kuri Dryce abandanye kandi ba Deli turashushe nihangane turashushe le 13 mars akantu ko kuvuga yuko yabuze umuvyeyi amagaca avuga ni kuri Imana imugirire neza igumbira uwo mutima wabuze umuvyeyi atanka hanyuma kandi umwana w'umwigeme kubura papa wiwe akiri muto birababaza gikomere kiragoye complexe de dupe kujya kuramutse ko umwana muhungu avuka akunda mama umukobwa akavuka akunda kandi uko bariko barakura bagenda bahushana urumva umukobwa akura yirukira kwa mama umuhungu nawe akura tangura kwipima kwa papa TV none gute tangura kumva bosohokana tangura kumva ariwe donc usanga ari ibintu bigenda birushanya ariko après cyama birangira bagize nkuko of course kandi umukobwa kwasa nuko rero happy birthday canke joyeux anniversaire kuri Dryce abana nyagira amagara meza n'ubuzima bwiza kandi yongera atanga n'impanuro yongera challenging nkuko abigira bien icyo tundukira hariya kwa stylozzof akubwira ngo n'umuserukizi w'abapoire ariko hariho uyu musore yitwa Akimana Aime Chris ndakubujije hako none kandi rero ndakubujije ibintu bishobora kuba biri serious of course Akimana Aime Chris en tout cas jewe ngerageje gusoma irya kete mbona umenga ari seruki yoba ari muri bamwe mu bapoire bashaka ko bakozweko urabizi ko bari yanyu kuntu bimereye bafite inyifato zabo of course barafite n'ukuntu baremwe muri bo kandi bivanye n'aha n'ivyo barimwo hariho ukuntu bo bari bitandukanye cyane n'umuntu wari wese ku buryo wumvise izina umupoire hariho ikindi kintu uhita ubona muri wewe bien sûr kubabizi bien sûr kubazi akahisi k'abapoire no kuvuga ngo rero urinze wumva umuntu bishobora kuba vyababaje ntavyakire neza no kuvuga ngo arashobora kuba hariho igituma yumva umenga ivyo bintu ntibiriko biramugwa neza uyu Aime Chris yavuze ati jewe ngerageje kuraba uyu mutipe stylozzof nta kintu na kimwe cerekana yuko ari umupoire
kabisa peut-être yarafatiye ku nyambaro kujya kuntu twa abantu benshi bazi ko afise igipara oya yari mwesheje bien sûr kuko ari entertaining normalement wewe mwikete yanditse agerageza kwerekana yuko nimba koko umupwari wararenganye ku nshingano zawe z'umupwari saba imbabazi ukaba nawe utariwe nabo nyene tubimenye warabeshe ubeshera abapwari ubwo rero uce bugufi wishure kuri rino kete ni kete kandi ubona ko ryanditswe neza harimo ngirango n'amachapitre arimwo amachapiters arimwo ako kandi ni na Akimana Aime Christ ubona yuko kabisa ibintu byamukoze ko ku buryo yemere aranafotora na attestation d'inscription yiwe kugira ngo yerekane neza ko ari umupwari wa vrai kandi ahagurutse ku bwande apana ibintu byo kuvuga ngo ni ivyo gufina aranafotora na identity umwana wo mu Kinini yavutse muri malheureusement itariki y'amavuka niriko ariko umwaka uriko ariko ni hataye uravyumva rero niwe rero yavuze ati uyu muhungu nasabiki imbabazi abapwari ako je nkagira nti wewe atapart warabonye ibintu bya stylozzof kuntu byatanguye warabonye naho bigeze no munsi kuva ariko yambaye akajire kalimikash avuga ko idaneza amayinite arinda aja muri studio za hariya muri Akezanet warabikurikiranye of course bamufatira video warabikurikiranye bamupostinga ijya ndirimbo tugatangara tubonye umuntu tuzi yadutse mu mwanya muto cyane yego kandi akaza ku muvuduko turavugana irikira abafunze imirongo of course indimbi ikabihumba ijana nimba bitakwiye of course wewe iriyaduka cyenda giti yaduka kuko uretse yuko yaje ugatwe kiwe arandika nk'umuntu uza nk'umuntu yabaye tushe w'umupwari ko si ikigo ca Université du Burundi ca Mutumye cyuko ndabibona sina association y'abapwari wowe bifata gute ubibona gute en fait je kintu ca mbere novuga umuntu wanga mutima yiwe ku kintu ariko social media nayo nikindi kintu social media n'umupware nta hantu na hamwe bahuriye bamaze kuba ata hantu hamwe bahuriye ikibazo gice kigaruka ni mbega uyo muntu yatumwe nande mbega mu gihe ashobora kuba yewe mwataka stylozzof yamwatatse dans quel sens yamwatatse nkande urinde wewe kugira ngo ushobore kuvuga ngo nasaba ikigongo mu gihe uri kuramubwira ko yosaba ikigongo ugasanga n'umupware wa vrai tuzogutorera he mbega weho bizoca bigenda gute nawe uzogaruka udusaba ikigongo canke bimeze gute urumva ibyo byose ibintu byo kwiyumvira so hariho ikindi kintu naco tutibagiye success ya buri muntu wese yamifise amakuba yamica mu mahwa yamica mu nzira zitaryoshe kuba umuntu nka stylozzof afise plus de 50,000 views kandi abandi batanga umuziki kuva muri 2000 batarayakwiza ayo maviews wibaza yuko yoca yicara ngaho ngo aryoherwe ni nk'uko ushobora gusanga hariho n'abapware babigerageje bikanka exactly ikintu ushaka kuvuga dinyi ikintu ushaka kuvuga ngaho mu Burundi ntituramenya monde ya entertainment nituramenya na monde y'ubuzima busanzwe of course ni bimwe masterend yavuga ngo izo buzz uwo muziki n'ivyo bigera bitandukanye mushaka ku social media no kuri mu vyegereze kure y'umutima mu bishire hafi y'umubiri gusa ariko umutima mugerageze kuko ku mutima ni final uravyumvaga mona stylozzof Jenny baza yuko mu gihe atawe yatutse atawe yambaye agashambara Jesse nibaza ko amaketa kintu atawe yagiriwe nabi kandi indirimbo ziwe no ku radio ziremerewe kuvuga tubonye gouverneur runaka agiye nko gusangira n'abanyagihugu keke par runaka akamera nkabo duca tuvuga ngo yiyatse valeur eka noneho reka ndakubwire ivyo birakunda birabaho yifatikanije n'abanyagihugu voilà yemerasa nabo peut-être yasanze ko bariko barabumba inkono nawe arabizi tire kanje hasi kanje bugufi nande munyereke je ndibuka hariho umu artiste wakira arafise association y'ibintu by'abasangwa butaka voilà sinzi ko muzi Femi de Jaba
Femido Jaba bro umusanze muri bajya basangwa buta abasa nabo niwe none khagero niwe mu bandi arabumba nkabo khagero mavari afise twe turayizi urayizi icaro rakizi cyo yamara igihugu rakizi nibaza yuko abarundi nimwe tuva kuri delitrice icyo umuntu ari kuri social media sitari no mu buzima busanzwe abanyagihugu batwumva barakwiye gutara kino kintu of course Big Fizzo nyimbe arimbye indirimbo aririmba ashaka guhanura abagabo basohoka ibigo bikanashaka akatinga yasohotse ariko yagiye gucamwo yagiye madame wiwe nibisigura ko ari vyakora sanzwe Fizzo yiri kwa umugore igwa mwiruka inyuma muri kuranca inyuma kandi ikindi kintu naco barakwiye kumenya eske nimba ubonye umudanseur ariko aratamba muri video y'umu artiste wawe tu penses que ubuzima bwe bwose agenda aratamba ramwibarabara ahagaze hose agenda aratamba nibibaho hariho umwanya rero baba bari seriye nabo canke sérieuse bivanye naho bari hariho umwanya nabo bakunda erega n'abantu nk'abandi hariho umwanya bubaka hariho umwanya nabo baja gusenga ni mu Burundi honyine maze gutanga iyo mbonye umu artiste bamufoto yari mu misa ukamengo ni ibintu vya ni barajyaguye kubiri ko umwatisi agiye mu misa muco umengo ni ibintu bya danje n'ibintu bisanzwe batise barasenga baragena ubasigiye bakora mama uraza ba artiste je na mampurira nabo kuri Mose ibikorwa by'ubwenge byinshi barabikora kandi ukavuga ati none uyu ni wa wundi kandi uramurengana ubuzi kiciki bujanye amafoto bari muri ntare house yego ibintu biryoshe umengo ni ibintu iki naco bakwiye kwibuka abarundi muri rusangi nuko isokwa intellectuel cyo tubona ko turi abantu bahatari twize turabe neza ntituze turagira gute ntituze turacakurane cyangwa twankishi ibintu byacu abandi twama tuvuga ngo ngumva ngo hakujya mu Rwanda ngo mu Tanzania gusa ngo nange imparo turaziyivuye ngo bayidugije ngo mu Burundi ngo murindiriye hengira duze bayandikiye amakete ukavyumva none wumva musaka iki tubutse kandi abo nyene bariko barakoma induru uyu munsi uri kwatembera aho muri ville bashaka kubona umuntu ari wenyene yambaye ayo bayibagiye ari yambaye bayibagiye ko ari wenyene urashaka kubona umuntu kumva yinamwe ngo pa yo si hit none yo si hit uraza akantu kuba kari mu mutwe yo si hit kwe nashaka kwaduka ibintu nk'ivyo ataryohera ari ushabiye ngo wumve no yo si kasigiye mu mutwe kandi karamuryohera kandi si kuvuga ngo indirimbo ngo iraryoshe canke ngo le type ngo aririmba neza plus que abandi oya yakoze ikintu gitandukanye n'ivy'abandi aratungura avuga ati uyu muntu yadukanye avuye ntabwo yabwiye nabi yakoze ku mitima ya benshi barekanye ko baryohewe n'ikimenyane YouTube channel iwe yari imishasha ikiraduga amavizumbi jana si ibintu bike ariko avugisha ama social media abantu barakara bakavuga ati yo kanatwinze abateka bavuga ati natwinze of course yakitinze neza dushaka kubona rero twebwe ngaha mu Burundi turashaka impinduka kubera ko turashaka kubona babantu bavuga ati hirya no hino bimeze ukuntu ngaha tubuze iki abari babandi nyene bagaruka bavuga ati voilà vya bintu vyabaye vyakozwe turashimve mu Burundi haranashushu no mwana tuvugana turakeneye kwikura stress nta n'ikindi kintu beke kuzana amasesa adari of course reka turingane kwa stylozzof tumandanya kwa mzizi wa G wanaitwa Lolilo Lizo Manizo inyuma rero ya 1000 francs na 2000 francs bana ba influencer ati wapi amakuru ya Lolilo twabuze ati mbega Lolilo koko n'uburezange bw'etuzi jewe navutse ndamwumva nakuze ndirimba Saga plage ni moto reka ya tunumuna inabobana mbega sherinza kubona ryari twakuze tuziririmba tukira abana kandi turyohewe kwishuri hageze kuririmba nizo twaririmba ikintu twe twavuze kimeze nk'uko ni twagaye ko ruragiye kuraso y'ibihumbi 2 n'igihumbi twashatse akurujije mu bantu kuko bose bavuze ngo Lolilo agiye kuri 2,000 natwe tuti ashake akorera ikibada ahabwo natubwira ikintu kimuvanye Bujumbura nk'umurezange gushika igitega kamutwara igitega agiye atari no kuri centre twese tutatahuye co kimwe nico twagize gute nico tutatahuye twarabuze inyishu mugabo no munsi Facebook yose yahiye uzutinye ikintu cyatetse n'abantu hariho nabavuze ati sigisabo ni itegeko ukarenga ngaho ti inkoni yashatse kuwa leta turakuje ibaze
ikintu rero gihari sinibaza yuko icoje imbere warashaka dukebura aba influenceurs n'aba influenceuses bararikuye gushikiza icifuzo cyabo badatukanye kuri social media nkuko bamarikora canke gupromoting ibintu biriya ikintu gikenewe cyane kano kanya suko tubwira Lolilo ngo icuri ngo ntibikene kugenda hariya canke Ines Raguel ngo icuri ntibikene kugenda hariya oya ntitucabajanye ntituzobahamagaye naho bagiye tuzi n'amasezerano bafitanye mugabo uko tubazi turatunguwe cyane twaratunguwe no kubona afishi iri k'igihumbi n'ibihumbi bibiri nibave mu gacerere batubarire batubwire ati burya rero mwebwe muri ihenda mwabitahuye ukutariku tinaho yari kuba 500 francs burundais twari kugenda twari twikeneye peut-être igitoro twari twikenereye aya hotel twari tumba dushaka kuja gutanga show ku bandi bantu bari kure cyangwa twari dushaka kwifadikanya n'abakenyezi peut-être bataronse ababateramisha le 8 mars voilà bifitiye uburyo buke ibyo byose birashoboka rero niba mu gacerere baze batubwire ukuntu ibi bintu byifashe tubandanye hariya kwa Mr Homeboy ebana Homeboy rero tumukeze Homeboy n'umu ambassadeur w'ukwezi kwa kabiri mu kwezi kwa kabiri niho Homeboy yatwaye ikidari canke yatwaye certificat yo kuba umu ambassadeur yagitwemo neza tuvuga abakuye cane abatereye cane abatumye inama cane ndibuka mbere yarigeze no ku telefone avuga ngo ruba wowe ngo mikro yawe ngo ntivuga neza mu nyuma yacayandika ngo dinye none ngo mikro yuko umengo ntimuri ko murayigira neza urumva kandi si wowe wenyene hariho n'abandi batwitwararika ariko rero urumva iyo hageze amatora yagize amatora kandi twibutse ko benshi niba bakuzi n'abakora amasomo yanyu ubwo bararavye bavuga ati twebwe Homeboy nta numwe atamuzi ko bigenda kose reka twibutse tumuhunde iryo teka atubere ambassadeur w'ukwezi imfura mu ambassadeur icyo dushaka kuvuga si ico oya twashaka tubabwira uwo Homeboy wari we n'umuhungu munini muremure zibushe cyane mbere akunda no kugaragara mu ma clip menshi cyangwa akunda kugaragara ari nyuma y'abastar hirya y'ejo niho yarose ikibondo n'utwarose inkuru nziza ko yarose umwana acaradugaraye umukenyezi wiwe amafoto yaragaragaye Homeboy kandi yavyifashemwe neza vraiment yaramuhaye amashugo umudamu wiwe aramuhereza ivyamwa ibisirimu vraiment ibisirimu kubera gutari umusirimu wewe kubera iki wowe utari romantique pourquoi vraiment imana imugire neza rero hanyuma tumubwire ngo congratulations me bashavuga ngo ntimusubireyo nta mahwa ariyo kwe abo barajayo kare yisirabadanye hari rero kwa Mr Fernando indirimbo yo Belisima aho hakurya mu gihugu kibanyi ibanira biciye biracika amaradiyo nka yose Kiss FM yoyo yahe bivuga ati kweli tini hit ni ikintu cyambere kiryoshe kubona umu artiste ashobora kuvuzwa mu Burundi buri muntu wese aho urenganye hose ni ayiwe mana we urumva ukumva abantu bose ukuntu bayifeeling ukumva yuko kamera donc indirimbo itusha generation zose abakuze abato abatamakazi abatama donc bose hamukumva ko ne mu gihugu kibanyi yashitseho kandi bakavyaprecier ni ikintu ciza cyane gose tumukeze cyane gose Fernando tubibutse yuko indirimbo yo Belisima igeze muri 2 millions zirenga uyu musore nkunda kuvuga mino minsi mvuga ngo uyu musore Belisima muhamagara ngo ni Belisima uyu musore Fernando ukora muri biro muzika no musore ubona ko yagize success mino minsi cyane jebe na haruna makuru narose yuko umuririmbyi Eddie Kenzo aciye mu Rwanda yaratumye yaba umutipe yomuha bagakora remix ya Belisima ayo makuru mugosi ndafise neza mugo vyanje mu matwi ariko icyo nshaka ko tuvugana niki abarundi ni mube proud y'ivyo muntu of course kuba proud gusa y'icuri no kugira no kubishigikira biroroshe nibyo bintu bibiri uratugenda kubwire uratushaka kuba wicenga aho ifise imyayidi ziri mu nzu umugabo kubera yuko utumvisha ko ufise imyayidi ziri bivanye nuko zikagupfa kubusa kandi n'abantu nabo babwira ko zifise ntibavyemera uvuga ati utazi tweretse wewe ntuzikurahe
hariho n'uwundi ahubwo anavuze ko atayafise bavuga ati reka arezi imyaka itari mike abarundi je numva bisuzestima cyane igisata c'umuziki mu promotion abanyarwanda abanyarwanda biraborohera baranakwana ibiganiro byinshi bavuga ngo abarundi twazi ko mudushigikiye mudukunda warara ati twebwe mugo ntimutwitege ibintu nk'ibi ati twebwe ntibira n'ivyiwanyu ariko nibaba bihaye nibabarike nimba indirimbo ya Fernando idafise amasanamu ishobora gukwiza miliyoni 2 yego nuko yakombinye igihande c'abarundi n'igihande c'abanyarwanda kuko nibo duhuza ururimi hama haraza ko nabandi bivanye n'ukuntu bumvise umudiho bivanye na kajya gafaransa nagenza kumenyesha uko abakongomani bakundi Bellissima voilà baranayiririmba ukiyumvira hageze kijya kirundi bararirimba nyine ibintu vy'amafuti mugabo kajya gafaransa kajya rero niko kajya urabona kajya kantu bagamo mana we urakabona kari baragatamba niko wanashaka bakabatira cyane ikintu nashatse kuvuga niki nimba ikinyamakuru gikomeye nk'iki cyo mu Rwanda gishobora gufata kikandika kuri page yacu igapostinga umurundi abarundi petete ntavyo bamenyereye ibi ntibikwiye kuba bishaje kuko bikoze kuri nouvelle generation bikoze kuri generation ya kera nimba bikoze kuri nouvelle generation nuko bigumije kera biranka yuko batobora ibibarimwo kuri nouvelle generation vyanse bagize gute batoboye rero ntibabone rero bapostinze no bonye bacha bavuga ngo umurundi ngo umuzi ko barundi ngo warubisanze ngo uri hasi ngo niho bagipostinga umurundi mais jamais ahubwo niho niho bariko barabemeza bariko birabananira ko bashobora kuvyirengagiza urashobora kwicara ukabura amahoro ugasanga umuntu ramwe nka canke uramukunda kuyimubwira mugabe igihe kimukumva ko nta yindi shwa ufise ukabura choice ukavuga ngo tindayamanitse ndabivuga canke ndabishize ngaho rero by'abarundi ndabatera intege abandi yuko baranyumva cyane cyane abaririmbyi aba artiste ndabatera intege ikintu cyose mu kijambo ilanse banza bamviye ko ufise confidence nukuri gihe cyo zokora ikintu utafise confidence yacu reka guta umwanya kuko tuzi kumukoresha amafaranga menshi cyane cyose turimo turapondera kuri miko kandi namwe muzashaka muvuga ngo muduponda muri mwe mama turihiye banza muri yo confidence yuko mwebwe mumva ko muri abambere amatu bagiye gute tubakompanye kandi tubashigikire cyane of course merci beaucoup tubandanya hari